iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Nkuko nari nabibagejeje ko mu gice ca mbere iki ni igice ca kabiri kirabana n'ingene bamwe mu bategetsi b'u Burundi bavugwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Turaza kubabwira ivy'imigenderanire idasanzwe ya Societe Pona Pharmaceuticals n'abategetsi bo hejuru mu gihugu. Turaza kandi kubabwira vyinshi mu vyakozwe n'amatohoza y'ibiro vy'umukuru w'igihugu kuri iki kibazo, aho ivyo bihangange vyatanguye guhagurukirwa n'umukuru w'igihugu. Turaza kubabwira vy'ibirabana na ephedrine muri Pona Pharmaceuticals, kandi nanone tuze kubabwira na benshi mu bihangange bazwi mu butegetsi, harimwo abo mu nama nkenguzamateka bazwi cane, abo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, mu nzego z'umutekano ndetse no mu nzego z'iperereza. Hakaba hari na benshi bakoze mu kirimba c'umukuru w'igihugu. Muza kumviriza muri iki gice tugiye kubagezako. Nkuko twabibabwiye kare, twababwiye birimwo inkuru ijanye n'abategetsi b'u Burundi bakekwa ko boba badandaza ibiyayuramutwe bikomeye cane. Twabwiye ivy'ishirahamwe rikora imiti Pona Pharmaceuticals rikekwa ko ari ryo abo bategetsi bakoresheje mu kunyegeza urwo rudandazwa. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ibintu bitangaje mw'iyugururwa ry'uru ruganda ndetse n'ibijanye na ephedrine n'abo bategetsi bo hejuru n'imigenderanire y'iri shirahamwe. Imbere yuko tubabwira abo bategetsi, reka tubanze tubabwire ku vy'amatohoza yakozwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru y'ibanga yavuye mu buyobozi bujejwe farumasi, imiti na za laboratoire mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko ikibazo kijanye n'iyinjira rya produit bita ephedrine catanguye kuvugwa cane mu mwaka w'2019. Muri ico gihe ngo hoba haranafatiwe muri Tanzania ibiro bitari bike vya ephedrine yari igenewe Burundi, bituma amakungu atangura kubaza ibiro bingana gutyo ico biza gukora mu Burundi. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bifatanije n'iperereza vyarakoze amatohoza ajanye n'ico kibazo. Isoko ryacu muri ubwo buyobozi ryatangaje ko naho bitavuzwe, umushikiranganji Tade Ndikumana n'umuyobozi ajejwe ico gisata Emmanuel bamenyekanye bagiye gusamba mw'iperereza basigura ibijanye n'ingene ubushikiranganji bwamenye ko ephedrine yinjira ari nyinshi kw'izina ry'uruganda rutari bwabeho. Tade Ndikumana nawe ico gihe yashatse kubita kuri Emmanuel bamenyekanye n'abahanuzi biwe, mu gihe bamenyekanye we yerekanye ko bari bamwatse ubushobozi bwose bujanye no kwemera ivyo kurangura imiti hanze, kandi ko atanashobora kugenzura uruganda rutari bwubakwe. Hano rero ikibazo ca mbere cadutse cari kijanye n'impamvu umushikiranganji Tade Ndikumana yafashe ingingo ko we nyene ubwe wari wazohora atanga uruhusha rwo kurangura imiti hanze, ico gikorwa akacaka abahinga bakijejwe. Ikibazo ca kabiri ni impamvu kuva yihaye ubwo bubasha haciye hinjira mu gihugu ephedrine irenze akayirekurira uruganda rutarabaho, akongera ntakurikira ico iyo ephedrine igiye gukoreshwa, kandi azi neza ko idakoreshejwe imiti ijanwa kudandazwa mu biyayuramutwe bikaze cane mw'isi. Muri departement iraba ivy'amafarumasi, kino kibazo carabateye ubwoba narirya abatari bake bagiye gusamba mw'iperereza. Ukuntu rero ikibazo cakurikiranwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatumye benshi batangura kwibaza ko imisi ya Tade Ndikumana mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yari isigaye iharuye. Muri departement iraba amafarumasi ntibamenye ko ico kibazo cahavuye kirangira, bagiye gutangura babonye umukuru w'igihugu ari we bagiye gutangara babonye mu mwaka w'2019 babonye umukuru w'igihugu ari we agiye kugurura icese Pona Pharmaceuticals, gutyo Pona iratangura gukora icese nk'ishirahamwe ry'akarorero mu Burundi. Ni vyinshi tuza kugaruka ko, ariko reka tubanze tubabwire ku vyaba bategetsi. Hari inyishu zimwe umuntu wese yumvise ivyo Pona ikekwa ko ashoka yibaza impamvu inzego zihambaye z'igihugu zashimye kunuma ku kibazo zabazwa n'urwego rwa ONU rujejwe kurwanya ibiyayuramutwe. Inyishu zimwe muri ivyo bibazo zishobora kuboneka umuntu yihweje abagize inama nshingwantwaro
y'iryo shirahamwe uretse abarwizatunga babiri barishinze Joseph Mboya Nyamute na Prosper Hakizimana batazira gisiga, abandi bari mu nama nshingwantwaro bari abategetsi bari begereye umukuru w'igihugu muri ico gihe. Inyandiko zihari zashizwe ahabona n'umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'inama nkenguzamateka zerekana abakurikirana nk'abagize conseil d'administration ya Pona Pharmaceuticals. Kw'isonga hari Emmanuel Sinzohagera, uyu akaba azwi cyane nk'umupastori wa Eglise Methodiste Uni, akongera akaba umukuru w'inama nkenguzamateka. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 aho Pona Pharmaceuticals yugururwa, Emmanuel Sinzohagera yari umunyamabanga wa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, secrétaire national ajejwe inyubako n'iterambere. Yafatwa kandi nk'ucungira umukuru w'igihugu ingena amafaranga ya CNDD-FDD akoreshwa. Ikirenge y'ivyo, Emmanuel Sinzohagera yamye afatwa nk'ujejwe gukurikirana amatungo ya Perezida Pierre Nkurunziza. Kubw'ivyo rero hariho abibaza ko no muri Pona Pharmaceuticals Emmanuel Sinzohagera yoba yariyo mu gishingo c'umukuru w'igihugu. Uwa kabiri ni Sylvestre Ndayizeye, uyu nawe akaba ari umukuru w'imihari ikomoka kuri CNDD-FDD, akaba yarajejwe iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Kuva agenywe mu kibanza c'umukuru w'imihari ikomoka ku mugambwe uri ku butegetsi, yafatwa nk'umugaba mukuru w'imbonerakure ku ntwaro iheze. Imbonerakure zasa nizegukira umukuru w'igihugu Nkurunziza ku buryo ngo umugaba wazo yaba afitaniye imigenderanire ikomeye n'umukuru w'igihugu. Ubundi ni General de Brigade Dominique Nyamugaruka, uyu nawe yarongoye ikambi icungira umukuru w'igihugu. Dominique Nyamugaruka yari ukuboko, ijisho n'inkinzo y'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 amakuru yagiye habona ko Perezida Ndayishimiye yagumye nawe amugera amajanja gushika amusubirije, ariko Nyamugaruka ngo yari akadasohoka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uwa kane akaba ari Colonel Noel Banyiyenzako, uyu nawe yarajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu no mw'ikambi icungera inzego. Noel Banyiyenzako yarazi amabanga menshi cyane ajanye n'ivyaha vy'agahomberamunwa vyakozwe hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2020. Amakuru ahari akavuga ko Noel Banyiyenzako yari mu bantu bane bakorana burindwi muri iyo myaka bagafata ingingo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategerezwa gufatwa n'ivyo baheza bakagirirwa. Noel Banyiyenzako yarakorana cyane na Jonas Nabirinde n'uwitwa Claude Matwi bakoze amarorerwa muri iyo myaka. Banyiyenzako akaba yari mu bizigirwa badasanzwe b'umukuru w'igihugu. Amatwi yadusumira yavuga ko muri iyo minsi yoba yaranatumwe gukurikirana ibikorwa vya gisiga imbere yuko aca afatwa agarutse mu Burundi, nk'uko twabagijije ko mu gice ca mbere cano makuru. Nk'uko nabibabwiye, hari vyinshi vyabajijwe abari muri departement irabe vy'amafarumasi. Babajijwe impamvu bavuga kuri ico gihe hari ahinjiye Federine irenze urugero, nta nyishu bashoboye kuronka itomoye. Isoko ryacu ryatubwiye ko ubundi ibintu bitunganijwe igihugu cyose gifise urugero rwa Federine cemerewe mu vy'ubutunzi. Urwo rugero rero rukajana n'igitigiri c'abanyagihugu nk'uko nabibabwiye. Federine muri Pona Pharmaceuticals, amasoko menshi yarageragejwe kubazwa muri Pona Pharmaceuticals, harimwo mbere nayegereye cyane umuyobozi mukuru w'urwo ruganda. Abagize ico batangaza bose bavuga ko badashobora kumenya ibijanye n'ingene amaproduit arangurwa hanze. Batangaje ko amakuru adatembera cyane mw'ishirahamwe Pona, umuntu wese amenya ibijanye n'igisata arimwe gusa. Umukozi wa Pona ntarekuriwe kwinjira mu gisata, yararekuriwe kwinjira mu gisata adakoreramwo. Baranababwiye kandi ko hariho n'amabanga yarazwi n'abanyamahanga b'Abanyakenya bahakorera n'ayandi yarazwi n'abasebuja babo gusa. Abo bakozi bavuze ko umuyobozi mukuru hariho amabanga ya Pona atazi na gatoyi, ko Federine bayikoresha mu miti bakorera muri Pona. Ico naco abakozi baho baracemeye, cyane cyane umutwe witwa Ponacof niwo nguboba ujamwo agafuka Federine. Ico bisangije mbere muri Pona nuko Federine yabo bayishyira mu binini nta kirenga ngaho abakozi bari bazi.
Isoko ryo mw'iperereza rico gihe ryatangaje ko Maj. Joseph Mboya Nyamute yabajijwe mw'iperereza harimo ikibazo ca Efederine batakoresheje iyo yagiye. Nk'uko twabibabwiye mu nkuru yarukuye mu Rwizatunga akaba n'umunyepolitike w'umunyakenya yasiguye ko ibintu vyose biva muri Pona Pharmaceuticals bidandazwa na Prosper Hakizimana batazira gisiga, harimwo n'iyo Efederine ikekwa ko yagurishijwe ku mirwi y'iterabwoba muri Somalia. Gaho rero niho havuye ifatwa rya Prosper Hakizimana batazira gisiga mu gihe yari yiyizi nk'intakorwako. Abantu bane nk'uko nabibabwiye harimwo Emmanuel Sinzohagera, General de Brigade Dominique Nyamugaruka, Sylvestre Ndayizeye, Colonel Noel Banyiyenzako. Aba bose bari bahuriye ku migenderanire idasanzwe bari bafitaniye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yuguriye Pona Pharmaceuticals ku igenekerezo ya 26 Munyonyo umwaka w'2019. Uravye amabanga bajejwe womengo Pona yari ifise icipfana n'inzego z'umutekano kandi ryitwa ishiramwe ryigenga ry'ubudandaji. Ivyo bishobora gusigura inyifato zitangaje z'umushikiranganji Tade Ndikumana ku kibazo ca Pona Pharmaceuticals. Birashobora kandi ngo gusigura impamvu umunyakenya Joseph Mboya Nyamute yategerezwa kuburabuzwa gushika akiyomora muri Pona Pharmaceuticals. Binashobora kandi gusigura ububasha budasanzwe bwahawe umugwizatunga Prosper Hakizimana batazira gisiga ku buryo yiyunguruza mu modoka ifise imparati y'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania kugira azariyunguruza adasakwa ivyo ajanye mu modoka. Kumbure ngibikekwa muri Pona bishobora kuba vyari bizwi n'inzego zihambaye z'igihugu. Vyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wavyondako kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Imana ibahezagire.